niwumve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'Uburundi, rw'igihugu cy'u Burundi, ndabahaye mwaramutse, ndabipfurije umwaka mwiza w'2023 ku kirangamisi ca Juliano canke Gregori, calendrier Gregorien canke calendrier Julien, biravana mwese cyashaka. Kandi abipfurije n'umwaka mwiza w'1959 ku kirangamisi c'Abarundi. Ivyerekeye imihezagiro ndaza kubishika ko hanyuma, ariko ubu turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2023, no kuvuga muri ca kirangamisi cyo kwa Gregori cyane kwa Juliano. Mugabo ikintu kinzanye uno munsi ni giki? Nukuvuga nje kubabwira ivy'umunsi mukuru mwiza, nje kugira ngo dusangire umwaka mwiza, ndabipfurize umwaka mwiza, twipfurizanye umwaka mwiza, mugabo kandi twongere tuvugane n'ibintu bitari bikeyi byabaye. Uno munsi navuze ngo turi muri nzero, ukwezi kwa nzero mu 1959, hakumwe nabisiguye, hakumwe Imana yamfasha, hanyuma nkabisigura nkerekana ko ikirangamisi cy'u Burundi tugeze ku mwaka w'1959. Hariho abarundi benshi banyandikiye bambwira bati Ntafatiro Patrice urakoze, uritara idatuba idome kandi matara nivyo. Hariho n'abandi bambwiye ngo Patrice ngo ni kubera iki ngo hera kuri Yezu Kristu, ngo ni kubera ngo udahera ngo kuri ngo Faraoni Akhenaton, ngo ni kubera iki ngo udahera ngo kuri Alexandre le Grand, ngo Gisantoro, ngo ni kubera iki ntahera hehe. Jewe n'imiburi je Ntafatiro Patrice ntarakata bitara mu nzira nahereye ngaho. Ubona rero nawe ko afise ibindi bintu azogira, azohera ku byo navuze acakora ibindi. Je mugabo ibyo nakoze nivyo muranshimira ivyo. Kandi je nama mvuga yuko je nizi Gifaransa, jewe nta kindi kintu nize. Ivyo biharuro, ivyo biclimatology, novuga ngo ubumenyi bw'ibihe je ntavyo nize. Naragize rero bijya rero muranshimira bijya, nta kuno babwira. Hanyuma rero narababwiye ko uwo mwaka w'1959 canke uwo mwaka w'2023 ni umwaka wo guhinduka. Niko nababwiye, n'ubu ndabibabwiye mwabarundi, ni umwaka wo guhinduka. Uko nakora mu mwaka uheze siko nzokora uno mwaka, kandi mwatangiye kubibona. Ubu hari ibintu natanguye kuvuga. Nk'ubu mvuze ikintu gishasha ndavuga nti jewe Ntafatiro muco uticuza ucundisha igicuku c'umwijima, mvuze nti kubera ko narabonye ko ari abigisha bamwe baca bafata ivyo navuze bakaca bavyiyitirira. Nama ntanga karorero kawa mwigisha wo muri kaminuza yagenda imakamba akavuga ibintu by'abarunga, hama bakamubaza bati none wewe warasomye Ntafatiro? Ni Ntafatiro avuga ivy'iwawe canke ni uvuga ivyo kwa Ntafatiro? Hama bikaca bihinduka. Ubure kubera nabonye yuko hari ibintu byinshi bihinduka, ukazibona indongozi naka rikaravuga ibintu ntamvuge, ukazibona undi muntu naka rikaravuga ibintu ntamvuge, ukabona umwigisha naka mwishura rikaravuga ibintu ntamvuge. Je naciye ntangura kuvuga gutya. Muti gute? Muri kaminuza y'u Burundi hariho umwigisha yafashe ijambo aravuga ibintu hafi nk'ivyo navuze. Umunyeshuri umwe aramubaza ati none gamwige ibintu ko ivyo Ntafatiro avuga ni ivyiwe canke ni gwawe? Hama biratera induru, ukaca usanga ari uwo mwigisha ariko aravyiyitirira kubera yafatiye ku bintu je navuze. None aciye ntangura kuvuga nti kuva uno munsi je Ntafatiro nzovuga nti iki kintu nakivuze, niki nakivuze, niki nakivuze, kandi akivuze ubwa mbere, utarakivuga ace ataramvuga. Ivyo rero nababwira uno mwaka kuri uno munsi mwiza. Nabwiye ko ari umunsi wo guhinduka, kubera n'umunsi wo gukora cyane. Je mfise imyaka 56 igomba ishike mu kwezi kwa gatatu. Ni naba nakora uko mfise imyaka 55, hama nkabana 56 nzokora mpomba. Ntibyumvikana. Ubu ndambwiza gukora cyane kugira ngo ngumane hahandi nari ngeze. Ivyo bikaca ngaho. Nari navuze nti rero itariki imwe y'ukwezi kwa nzero 1959 hari itariki 22 z'ukwezi kwa nzero mu 2023 ku kirangamisi ca Juliano cyane kirangamisi
ca Geregori. Uwo munsi wari umunsi ukomeye gose, ngoma ndabibutsa ikintu kimwe. Umugambwe CNDD-FDD nsonera nkunda gose, kuko uwo mugambwe warankuye ahantu, nico gituma nzowivuga. Nirirwa ndirukanga, narigeze kubabwira yuko nahunze naramokotse, hanyuma hakaza umuntu akandaba mu ntoki akambwira ati wewe uzotera imbere. Kubona nzira mu Burundi nkavuga ivyo mvuga, kubona mvuga n'ivyo mvuga, nukubera uwo mugambwe. Sinshare kureka kuvuga, ushaka azokumviriza ivyo mvuga canke abireke. Ugubiretse n'amahoro, uguvyumvirije n'amahoro. Mugabo jewe ndumugumya abahanga, jewe ndakunda uwo mugambwe kubera iyo ntawuhabona hari ibintu byaranze. Ndadaye yaraje aragerageza biranka, hanyuma Nkurunziza araza arabishobora. Ubu naho turi kumwe na Samuragwa ariko arabandanya muri uwo mugambwe nyene. Ibyabereye kuri Prodebu murabizi mwese, sirinda kubivuga kandi sije nagomba kuvuga uno munsi. Gusa ubu ndiko ndavuga yuko iryo koraniro risanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD ryabaye igerekezo rya 2022 ukwezi nzero mu 2023 canke kwitariki ya mbere nzero mu 1959 kukiranga minsi cy'abarundi hari ibintu byavuzwe. Ivyo bintu byavuzwe rero ndaza kubishikako. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene inganji yaravuze ati mu gihugu c'u Burundi inama zose zizoba mu Kirundi, n'ivyegeranyo byose bizoba mu Kirundi ku nzego zose, haba muri leta, haba mu nama nkenguzamateka, haba mu nama nshingamateka. Ico ni ikintu gikomeye gose. Mugabo ngoma ndakwibutsa ikintu kimwe. Hariho ingingo ya 5 yo mwibwirizwa nshingiro ry'uno munsi. Nkavugira ngo ndiko ndabisoma nabifashe ku mutwe. Iryo tegeko rivuga ngo imfura, ururimi rw'igihugu ni Kirundi, indimi zikoreshwa mu ntwaro ni Kirundi, n'izindi ndimi zishingwa nibwirizwa. Ubuheta amabwirizwa yose abwirizwa guhindurwa mu Kirundi. Ubu ivyo kuvuga ingenda bikwereke. Nafashe agafoto kibwirizwa nshingiro niko ngoma ndakwereke. Mugabo byo nabisize ngaha hinge uwo mukoga wanje abikwereke neza. Aho ibi nivyo niyandikiye kugira ngo ubibone. Ubu naho rero aba aho vyanditse uko vyanditse mwibwirizwa nshingiro cy'u Burundi. Ibaze rero je nama nkunda kuvuga ibintu, je nta fatiro ndavuga ibintu kubera Imana yabimbariye. Je ndiko ndategura kuvuga ivyo bintu sinarinzi yuko bizogwa ku itariki ya 2022. Muribuka ko nari nihenze, nari ndabitwaye mu kwezi kw'icumi, ariko byaragarutse bija ku itariki 2022. Kuri iyo tariki nyene inganji y'u Burundi acaravuga ijambo ararivumera. Kubisanzwe yarasubiyemwo, mugabo arashitsa. Ubwa mbere bavuga ngo ururimi rw'igihugu ni Kirundi, indimi zikoreshwa mu ntwaro ni Kirundi, n'izindi ndimi zishingwa nibwirizwa. Mugabo yaciye ahindura acavuga ati indimi zikoreshwa mu ntwaro ni Kirundi. Nico yavuze. Amaze kuvuga ko inama, akavuga ko n'ivyegeranyo, akavuga ko n'ibitabu byose bikoreshwa aho hantu biri mu Kirundi. Yaravuze ati ururimi rw'igihugu ni Kirundi, ururimi rwo mu ntwaro ni Kirundi. Imana nihabwa icubahiro aho ibyagiye hose, yoyo ifata ibintu ikabiroranya. None ubu haca habiki ikigomba kibe ni iki? Impundu. Nuko ndateye impundu rero, ndateye impundu nyene inganji umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarivumereye akarivumera. Noca ngenda mvuze ikintu hamwe yamavuga ati aravuga
ugasanga hari abandi bantu bavugiriza. Iyumvire iryo ni bwiza nshingiro ryashizweho mu 2018 mugabo turi mu 2022 ahubwo na gatatu imyaka 5 igomba ihere hari ibintu bitarakorwa. Ukaza wumva umuntu naka, ukaza wumva undi muntu naka, ugasanga kari indongozi bariko baravuga ibintu bitabaho, bariko baravuga igifaransa, bariko baravuga icongereza. Na jewe maze imyaka 20 ningahe muri Canada bavuga icongereza n'igifaransa, ndiko ndavuga ibintu urumva nta birimo. Ibyo rero umukuru w'igihugu nyine inganzi General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ibyo bintu bigoye kubera iki? Biragoye abakoroni, abafaransa n'ababirigi, biragoye amakungu akoresha igifaransa, kuko urumva iyo ngingo iragufiriza gose abo bantu hanyuma igateza imbere Uburundi. Haca habiki, haca habako abarundi mwese mukunda ikirundi c'abarundi, abarundi mukunda Uburundi, abarundi mukunda n'abarundi, abarundi mukunda imico kama y'abarundi, mubwiriza gukingira umukuru w'igihugu cacu. Afashe irya ngingo nukuvuga ko abafaransa riraniga, ababirigi riraniga, kugira ngo rero azobishikeko nuko twese dutangura umwe wese kuvyiwe. Je nafatiro Patrice aharakanye mugabo ndiko ndavuga, ndiko ndakora, ubundi ariko arakora, ubundi ariko arakora, ubundi ariko arakora. Kandi nkaca rero mperaheza mvuga nti irya ngingo barayifashe ahanini n'ukubera ikirundi c'abarundi na Ntafatiro Patrice. Kuva mu 2015 jewe mvuga nta ndwi n'imihera ntariko ndavuga ikirundi ngafashwa n'abandi bantu batari bake, mugabo ni jewe ndi imbere ikirundi ngasubira mu bundi ikirundi ibi hanyuma bihava rero birumvwa. Hajya rero umuntu umwe ni munini, umuntu umwe ni mwinshi. Jewe nkabasaba rero ndababwira nti murundi wese uri kuranyumva muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 cyane 1959 kora ukore cyane, hanyuma ikirundi kibihanga. Je naravuze ko mu 2026 nukuvuga tuzaba tugeze mu 1900 kumbe 63 canke na 4 ikirundi kizoba cyamaze kuja kuri Google. Nababwiye muzobiraba kizoba cyamaze kujaho, ingere bizogenda ntimubihimbaze muga muzompinyuza mu 2027 muzosanga ivyo navuze biriho. Aho rero je nkaca mvuga nti rero jewe ngomba mfate akakanya nateye impundu, niyo utarayumva uratebura yumva, ngomba mfate akakanya jewe nshimire nivuye inyuma nyene inganji umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Ndamushimiye arakaramba, arakagwira, aragahora ku ngoma, kubona yaravumereye ibyo yavumereye, akavuga ati ikirundi nicubahwe, Uburundi nibwubahwe, Uburundi buvugamwo ikirundi kikaba ururimi rw'igihugu. Ndakengurukiye kandi n'inganji yiwe Republika y'u Burundi, nayo nyenda ikengurukiye, ngakengurukira kandi na leta yiwe. Ndabakengurukiye gose barakaramba, barakagwira, baragahora ku ngoma. Hanyuma umuntu wese yumva ko ivyo bintu byamukoze ku mutima aze dukore. Ndabakengurukiye kandi sinoronka amajambo yuko ushaka kubivuga. Narakengurutse, ndakengurutse, nejo nzokenguruka. Kubera iki? Kubera ururimi rw'ikirundi n'ururimi nteza imbere kuva kera cyane. None rero ariko kuva 2015 niho natangura neza na neza kuvugira ku mugaragaro, nkavuga kuri WhatsApp, nkavuga kuri YouTube, nkavuga kuri Instagram, nkavuga kuri Twitter, nkandika. None rero kubona barafashe iyo ngingo ndabakengukiye gose man, barakaramba, barakagwira, baragahora ku ngoma. Ntacangena ndabivuze, numvise amashira hamwe y'abarundi bashaka kwitirira ivyo nkora. Jewe ivyo nkora mu kirundi c'abarundi nta muntu numwe ashaka kuvyitirira, nta muntu numwe yantumye. Umuntu yantumye ni Imana niyo yantumye yonyene. Jewe uwombwira ati Ntafatiro Patrice vuga ibindi bintu, ariko kuvuga ibindi sire kuvuga ikirundi c'abarundi, mugabo mvuga ikirundi c'abarundi. Abo bantu rero bariko bagomba kwitirira jewe ivyo mvuga, bakagomba kwihagira ivyo nkora, nibateshwe bati nzobagwanya gushika ku muzukuruza wanje. Bibuze jewe abana banje bazomugwanya, bibuze abuzukuru bazomugwanya, bibuze kandi abuzukuruza banje bazomugwanya. Kandi none ivyo nkora
birivugira vyonyene. Kuva 2015 jewe mvuga ikirundi c'abarundi. Sinagitanguye 2015, nabitanguye kera. Ivyo bintu nabivugiye Makamba, kw'iradio y'Imakamba niho navugiye, aho natanguriye ivy'ikirundi neza neza. Nabitanguye 2005. Abo bantu rero bagomba ngo tugomba ngo ce tugenda ngo hehe ngo turambe kuvuga ibintu mwabitanguye ryari, mubivugira hehe, ibiganiro mwagize nibihe, ivyo mwanditse nibihe. Ivyo jewe nashoboye kurangura, nguma mvuga ko atari vyo nagomba guherezako, nagomba guheraheza mvuga nti ndakengurutse Mana, ndakengurukiye Nyeninganje umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndakengurukiye leta y'u Burundi, ndakengurukiye inganje y'u Burundi bo bafashe iyo ngingo uwo munsi uhuriranye n'itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 0 ku kirangamisi ca Juliano, n'itariki ya mbere 0 ku kirangamisi c'abarundi. Nuko rero ako niko nagomba kugenda nongeyeko, wamfasha amajwi akongera akamfata n'amasanamu ni wa mwigeme wanje Bumwe Marie du Sénac. None rero ndabifuje wa mwaka mwiza rero, murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma, muragateba gutanga naje ntebe guturikisha, murakagira iyo muva niyo muja, murakagira impundu n'impuzu, murakagira ibanga nibango mubangiramwo imbuto, ikibirengeye byose jewe tarida tuba idome kandi matara, murakarenga abanzi barengutse, mwege murenguke abanzi barenganye, ariko bishitse mukarengukira icarimwe bobo bazorengukira ukurengwa. Umwaka mwiza kuri twese, umwaka mwiza.